Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo 13:8. Ikete rizunguruka nimero ya 3, Myandagaro 1975. Ndabaramukije mwese bivuye ku mutima mu izina ry'igiciro rya Yesu n'aya majambo yo muri Yesaya 33:2. Ewe uhoraho utugirire imbabazi, ni wewe twiteze, utubere amaboko uko bukeye, mbere utubere agakiza mu gihe c'amagorwa. Umwami yaratugiriye impuhwe, kandi dushira ivyizigiro vyacu muri we gusa. Ukuboko kwiwe ntikurigira kuba kugufi ngo ntashobore kudufasha. Ukuboko kw'iburyo kuhoraho kwama kuri hejuru cane, ukuboko kw'iburyo kuhoraho kugumana intsinzi. Ubuntu bwiwe buba bushasha buri gitondo. Uwizigira Imana ntazigera azazanirwa, mbere no mu masaha y'umwiza kuruta ayandi y'ubuzima. Yesu ntiyigera aduhemukira na rimwe. Abantu gusa nibo bahemuka. Gutabarwa kwacu kuva ku mwami yaremye ijuru n'isi. Niwe buhungiro bwacu mu bihe by'amakuba no mu bihe byose by'ubuzima, aradutahura. We turashobora kumubwira byose. Niwe nama yacu n'inkomezi zacu, kandi kuri twebwe azutubera byose muri bose. Irangizwa y'igikorwa c'Imana. Igihe Imana yarema ijuru n'isi ikarangiza igikorwa cayo ku munsi w'indwi, yaruhutse ibikorwa vyayo vyose. Ivyo Imana itanguye vyose irabibandanya mu buryo bw'igitangaza, kandi irabisozera mu gihe cayo. Ivyo ikora byose bikozwe neza, byose ni vyiza kandi biratunganye. Iremwa ry'isi n'ijuru rishinga intahe ubudahangagwa n'ubukuru bw'umuremyi. Ibintu byose bigenda vyisunze gahunda Imana yagenye. Niyo mpamvu rero dutegerezwa natwe guhanga amaso kuri we, tugatera imbere twisunze gahunda yadushiriyeho. Dutumbereye Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera, kandi niwe yagusozereye. Abaheburayo 12:2. Biravugwa kuri we mu Baheburayo 5:7-9 ko nubwo yari umwana yize kumvira n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Iyo bijanye no gucungura n'agakiza muri Yesu Kristo, hasabwa ukumvira ushitse. Hatabayeho ukumvira kukwizera, ntihashobora kubaho irangizwa ry'ishengero rya Yesu Kristo. Igikorwa co kurema caragize intango, hanyuma kiratera imbere, amaherezo kirarangira. Mu buryo nk'ubwo, igikorwa c'agakiza kirafise intango, iterambere n'irangizwa. Imbere y'uko isi iremwa, Imana yabona ishengero mu bwiza mu nyonga zayo, ritagira agasenga canke amarabaga. Muri Yesu Kristo yabambwe, Imana yarangije vyose. Muri we niho ibintu byose byatanguriye, kandi muri we niho hazobera irangizwa. Ni ibuye ry'imfuruka, akaba n'ibuye ry'agasongero. Kubwishikanwa ry'ikimazi c'ubuzima bwiwe, yaracunguye abiwe, kandi abemera kwezwa nawe bose bazotunganywa, kandi bazoshikira intumbero. Abaheburayo 10:14. Igikorwa co gucungura kiriko kirashika ku gutunganywa n'Imana muri iki gihe cacu, kugira ngo nk'uko ijambo ryayo ribivuga, ishobore kuruhuka ku munsi w'indwi, ni ukuvuga ikinyagihumbi c'indwi. Atari gusa ko dufise umugabane mu vyo Imana ikora, ahubwo tuvugwa nk'igikorwa cayo. Abanyefeso 2:10. Nk'uko ivyaremwe byose byabonye inkomezi zo kurema ziva ku muremyi kugira ngo bishike ku kuranguka,
niko abacunguwe bose bibonera ubushobozi bw'umucunguzi butuma bagira umugabane ku mugisha wo gucungurwa, kandi bazogera ku gutungana muri Kristo. Umuntu wese ariho muri iki gihe ategerezwa gufatwa n'igikorwa c'Imana ikora muri iki gihe, uko bihuye n'ivyo ivyanditswe bivuga. Mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi naho ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe. Ivyahishuriwe Yohana igice c'10 umurongo w'indwi. Mwene w'Imana ntatwereka gusa ivyabaye mu bihe vyaheze, ariko ahindura ijambo ry'iki gihe rizima kuri twebwe, kandi aratwibutsa isohozwa ry'ubuhanuzi bwa Bibiliya mu minsi yacu. Hariho uburyo bubiri bwo gusuzuma ivyo Imana ikora. Abantu benshi basuzuma n'ubwenge bwabo uko babibona. Kuri bo niho iri jambo rikoreshwa ngo ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ivya Mwene w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we kandi ntashobora kubimenya. Abikorino ba mbere igice 2 umurongo wa 14. Uburyo bwa kabiri bushoboka nuko igikorwa c'Imana gisuzumwa hisunzwe ivyanditswe kandi bigatondekwa mu buryo bw'impwemu. Kuba wicaye mu ntebe ya Mose. Kwiyinga itariki ya 11 Rusama mu 1955 nitabiriye inama mu Mubirigi. Igihe mwene data umwe yariko aravuga, ahagoma asubiramwo uduce tumwe mu butumwa bwa mwene data Branham. Mwene w'umwami yaje kuri jewe ubwo nyene anyibutsa iri jambo ryo mu vyanditswe, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Naciye mbona neza ko muri iyi minsi yacu ivyo bintu nyene vyisubiriza mu buryo bw'uko bishira ku muhanuzi yarungitswe n'Imana. Tubwirwa ku banyabwenge b'ivyanditswe ko bicaye ku ntebe ya Mose. Matayo 23 umurongo wa 2. Ni kuvuga ko ukumwitwaza baca biha ubwabo ububasha runaka, ariko umwami arababwira ati, kandi ati nkako mwagize neza gukengera icagezwe c'Imana ko muziririze iyo migenzo yanyu. Mariko 7 umurongo 9. Mu kubura Mwene w'Imana bari bafise inyuguti y'ijambo ry'Imana gusa, ariko batagira guhishurirwa. Izo nyuguti bazigize ivy'ubwenge, ntibamenye yuko abashaka bose gutahura ivyo Mose yavuze hamwe n'abahanuzi bategerezwa byanse bikunze guhagarara ku rufatiro rumwe rwo guhishurirwa kw'Imana. Ijambo Mwene yatanze ntirishobora gusobanurwa n'ubwenge, ritegerezwa guhinduka, kandi insobanuro yaryo itegerezwa guhishurwa n'uwo Mwene nyene yarihumetse. Imana ubwayo yavuze kuri Mose, kandi mu Bisirayeli ntihigeze kuboneka uvugishwa n'Imana ahwanye na Mose, uwo Uhoraho yibonanira nawe imbona nkubone. Gusura mu Vyagezwe 34 umurongo wa 10. Mose yavuze ku vyerekeye Kristo ati, Uhoraho Imana yanyu azuhagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mu biwanyu, aze abe ari we mwumvira. Gusura mu Vyagezwe 18 umurongo wa 15, Vyakozwe n'Intumwa 3:22. Mose yari umuhanuzi ahambaye mu nkuru y'agakiza. Uwo niwe umwami yari yaragenye kurongora abana b'Abisirayeli abakura muri Egiputa, kandi biciye kuri we niho yabahaye ivyagezwe n'amategeko. Ku Bayuda, Mose ntiyari umuhanuzi asanzwe, ahubwo yari umuhanuzi adasanzwe. Niyo mpamvu abanyabwenge b'ivyanditswe bamwitwaza babibona. Yamara inshuro nyinshi umwami Yesu muri Matayo 23 guhera ku murongo wa 13 yita abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe indyarya. Bakuyeho urufunguruzo rw'ubumenyi, Luka 11:52, kuko nabo ubwabo batigeze binjira, kandi ntibareka n'abashaka kwinjira ngo binjire. Kuba wicaye mu ntebe ya Petero. Mu kahise k'ishengero ry'isezerano rishasha duhura n'ibihe bisa. Abahanuzi n'intumwa bari baravuze kubw'umuhamagaro w'Imana munsi y'uguhumekwa na Mwene yera.
ibyo bigishijwe ntibinyiganyiga kuko Imana ubwayo yabivuga iciye muri bo. Kandi igihe cyose harabisunga ibyavuzwe n'abo bantu b'Imana atamugabane bafise mu gutangaza guhishurirwa n'igikorwa bari bahawe. Ishengero rya Katolika y'i Roma ryishira ko ibyo Yesu Kristo yabwiye Petero ati nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru. Baravuga ku mugaragaro ko bicaye ku ntebe ya Petero, bakavuga ububasha hamwe n'ihererekanywa ry'icicaro c'intumwa, bakavuga ukutananirwa kwa papa n'amategeko yiwe n'ibindi. Kuba wicaye mu ntebe ya Pawulo. Amashengero y'abaporoti cane cane yivuga ko akurikira Pawulo. Ikibazo ni ukumenya nimba mu gihe bivugwa nk'uko ko nabo baronse guhamagarwa no gutahura kw'imwemu umugambi w'agakiza w'Imana. Hariho imanga nini cyane hagati y'ubukozi bwa Pawulo n'ubukozi bw'abamwisunga. Umuntu wese azi Bibiliya arabizi neza. Ni kubera ko umwami Imana yari kumwe na Pawulo mu buryo budasanzwe, niyo mpamvu abantu benshi bamwitirira, ariko batigeze baronka ku Mana igikorwa na kimwe cyo gukorera mu ishengero. Umuntu wese yivuga ko ari uwa Pawulo yategerezwa kwizera, kwigisha no gushira mu bikorwa ibyo iyi ntumwa yizera, yigisha, ikongera igakora. Kuba wicaye mu ntebe y'abakurambere b'ishengero. Turazi abantu bamenyekanye hose muri kahise k'ishengero kandi turabisunga. Inama zafatiyemo ingingo zihambaye zarinjiye mu mateka. Mu gihe c'ivugurura haserutse abagabo bazwi neza nka Luther, Calvin, Zwingli, Hus na Schwenkfeld n'abandi. Kandi igihe cyose ivyumviro vyabo bisa nkaho bihuye n'ivyabo bagabo, baca bisunga abo bagabo. Niko bimeze haba mu mashengero yigenga nka Methodist, Ababatista, mu ngabo z'agakiza canke mu yandi madini. Bose bafise abagabo babo bakomeye bisunga. Kandi ivyo mu gihe abayoboke b'ayo madini batiteguriye kugereranya imigenzo yabo hamwe n'ivyo bandika, babigereranye n'ivyanditswe vyera. Tubirabiye mu mwemu barahagaze, bavuga gusa ivyo abo bagabo bavuze bakanakora muri kahise. Kandi ntibashoboye kugira uruhara mu iterambere ry'imwemu mu gikorwa c'Imana. Ubu ishengero rya Yesu Kristo rigiye kugarukanwa ku gikristo c'inkomoko no ku nyigisho itunganye ya Bibiliya. Kuba wicaye mu ntebe ya Branamu. Inyuma y'ikanguro ibintu bimwe bimwe biribonekeza. Ubundi busha iryo terambere ryo mu buryo bw'imwemu ryaragaragaye buhoro buhoro guhera ku ntango y'ishengero ryo mu isezerano rishasha. Kubera ko hariho abantu b'Imana bahawe n'umwami igikorwa cyo kurangura, kandi hakaba n'abandi bakoze ku bushake bwabo. Abakozi bose bo mu isezerano rishasha bahawe igikorwa cabo n'umwami. Barazi gushira ijambo ry'ubuhanuzi mu kibanza caryo, kandi kuva mu ntango kugeza ku iherezo bakamenya ibyo gusohoza kwaryo. Ni ngombwa ko abantu bose bakozwe ko igikorwa c'umugisha ca Mwene Data Branamu bashobora gutandukanya irihindagurika ryikuvye kabiri ribonekana rikurikira iri kanguro rya nyuma. Nkuko Mwene Data Branamu ubwiwe yabivuga, muri buri kanguro ryose hasohokamwo amahasa. Umwe muri yo afise ivyiyumviro vy'umubiri, uwundi akagira ivyiyumviro vya mwemu. Abizera bo muri uwo mugwi wa nyuma ni abana b'Imana by'ukuri, kandi barongorwa mu kuri kose na mwemu yera. Abandi bashishikajwe n'ivyo Imana yakoze, ariko ntibabiyoboka, bityo ntibabe bakigize umugabane mu byo Imana ikora byose. Nta nkeka ko ubutumwa bw'ijambo bwabuzwe na Mwene Data Branamu bugereranywa n'ubw'intumwa n'abahanuzi. Ubukozi bwiwe ntibwigeze burengerwa, kandi Imana ubwayo yarabwemeje n'ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye.
twobugereranya tudashikuje n'ubukozi bwa Mose, ihamagwa ryiwe, ubukozi bwiwe, guseruka k'ubwiza bw'Imana mu gicu no mu nkingi y'umuriro, n'ibishinga nahe akamaro k'igikorwa yari yarizigijwe. Ababaye mu bikorane bahita biyumvira umuhanuzi Eliya, uwo umwami yashobora gukoresha mu buryo budasanzwe. Turakenguruka cane kubw'ubukozi buhezagiye bw'umuhanuzi w'igihe cerezo, ariko dutegerezwa kugaba kugira ngo dushire vyose uko bihuye n'ubutumwa bwose bwo mu vyanditswe vyera. Kuko dutegerezwa kuba maso kugira ntihisubirize kuri twebwe ivyashikiye abayuda. Nimba twararonse uguhishurirwa kw'ijambo, kandi namba dushobora gutondeka neza isohoza ry'ubuhanuzi bwa Bibiliya, ni ikintu c'igitangaza cane. Yamara birasaba ubu kumenya nimba natwe ubwacu twarakozweko canke tutakozweko n'ijambo, kandi nimba twisanga dushizwe mu kibanza ca Bibiliya mu ishengero rya Yesu Kristo muri rusange. Kuko haranditswe mu Banyefeso igice ca 2 umurongo wa 21 na 22, muri we ingoro yose yubatswe neza irakura gwibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamo. Umwami Yesu ntiyisunze gusa Mose, ahubwo yafatiye ku bahanuzi na Zaburi. Yabikoze kugira ashire ahabona isohoza ry'ijambo ry'ubuhanuzi muri rusangi ku bwa kiriya gihe. Abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abafarisayo bobo bakora bakigisha gusa ku bijanye na Mose. Naho bitirira aba Mose nk'umuhanuzi wabo adasanzwe, bakaba baricaye mu ntebe yiwe, ntibamenya gusohoza k'ubuhanuzi na bumwe mu buhanuzi bwinshi. Nta mugabane bari bafise mu byo Imana yariko irakora kiriya gihe. Ku bigishwa ba Yesu byari bitandukanye. Luka 24:27 haravuga ku bijanye n'umwami Yesu. Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu vyanditswe byose ivyanditswe kuri we. Aravuga kandi ku murongo wa 44 atayana ari amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, ingene ivyanditswe kuri jewe byose mu vyagezwe na Mose no mu bitabo byavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Ariko no mu gihe cacu nyene inyigisho y'intumwa n'abahanuzi yarongeye mu bwuzure bwayo no mu kudahinduka kwayo, yongeye gushigwa kwiterekwako amatara. Iryo tondekwa ry'isezerano rya kera mu mice itatu rigizwe no guhishurirwa isohoza ry'ivyavugishijwe ku bijanye n'integuro y'agakiza muri rusange. Iryo rikaba ririko riranguka mu isezerano rishasha. Mu isezerano rishasha dusanga ukundi gusha iryo tondekwa mu mico itatu: ubutumwa bwiza, ivyete hamwe no guhishurirwa. Kugira hagumeho uburinganire mu butumwa, kugira habeho kubona muri rusange ibigomba kwigishwa no kwizegwa no kumenya ivyo Imana irangura, dutegerezwa gushira mu butumwa bwacu ivyanditswe vyera byose. Abo kubw'ubuntu bw'Imana bari barashizweho nk'intumwa kuva mu ntango, bamye bashira ijambo ry'ubuhanuzi ryose mu butumwa bwabo, kandi bari baratondetse neza uko bihuye nuko ishengero ry'isezerano rishasha ritera rija imbere. Ntibafatira gusa ku muntu umwe, ariko mu byo bigisha bari bafise ukubona muri rusange umugambi w'agakiza w'Imana. Mariko atangurana ubutumwa bwiza bwiwe avuga ubwo nyine amajambo y'ubuhanuzi ya Yesaya na Maraki, ayo yari yasohoje mu gihe c'ubukozi bwa Yohana Umubatizi. Yari yaje gutegura ukuza kwa mbere kwa Kristo. Haba mu butumwa bwabo canke mu vyete vyabo, intumwa zamye zironka ijambo ry'ubuhanuzi ryari ribereye, bakabihuza ku ishengero ry'isezerano rishasha uko bihuye n'inyigisho. Yamara uhereye no mu gihe c'ishengero ryo mu ntango, hamye hariho abagabo bashaka kugira ico bakoze mu bwami bw'Imana, batigeze babihererwa igikorwa kivuye ku Mana. N'ubu ubwo bwoko bw'abantu
baba bumva bemejwe ko batahura byose kandi ko byose babikora neza mbere kurusha nabo umwami yahamagariye gukora igikorwa runaka. Yosuwa yashobora mu by'ukuri kugaruka yisunga Mose kuko ubukozi bwiwe kwari ukubandanya ibyo Imana yari yaratanguye gukora biciye kuri Mose. Ariko byari bimeze gute ku bafarisayo hamwe n'abanyabwenge b'ivyanditswe? Dutegerezwa gutahura yuko mu bwami bw'Imana umuntu ntashobora gukora ico we ashaka. Ntabwo ari integuro yacu ishirwa mu ngiro, ahubwo ni integuro y'Imana. Mu ishengero rya Yesu Kristo nta kibanza gihari c'abakozi bo mu gifuri. Abo bazanwa gusa no kwegera abantu inyuma, hanyuma bakaca bigira abigenga. Ariko abagize umubiri wa Kristo barubaha bose gahunda ya Bibiliya ariyo ishiraho ishengero, kandi umwe wese araronka ikibanza mu ikoraniro ry'abera. Ni gusa abavuga ivy'imburakimazi hamwe n'abashukanyi nibo badashobora kubyumvira. Tito 1:10. Ku murongo wa 11 Paulo avuga ngo bakwiye kuzibwa iminwa kuko hari imiryango bagwisha igahenebera, bigisha ibidakwiye kubw'inyungu mbi. Bijanye rero n'abantu baba bashaka kuronka inyungu kuko badashaka gukora. Intumwa yashize hejuru urukundo mu buryo budasanzwe mu Bikorinto ba mbere 13, niyo nyene yanditse kugabisha kudasanzwe. Ni kubera ko iyo waronse ihamagagwa riva ku Mana riba rifatanye n'inshingano idasanzwe. Kuva aho Mwene Data Branham yahamagariwe ku mwami, twaragize umwimenyerezo uko bitigeze kumera iterambere ry'igihugu c'Imana mu isi nzima. Imana ubwayo yaruguruye imiryango, yaraciye inzira, kandi nko mu gihe ca Yosuwa yaritwararitse ko ihanga ryayo rirongorwa rija imbere birushirije. Ntawe ushobora guhakana ibyo nticakoretse kiva ku Mana. Yamara nk'uko muri kahise benshi biyitirira aba Mose, aba Paulo, aba Petero canke abagabo bamenyekanye muri kahise k'ishengero, n'ubu naho bamwe biyitirira Mwene Data Branham atavyo babereye, kandi batigeze banaronka igikorwa kivuye ku Mana ngo bakorere ishengero rya Yesu Kristo. Yakobo 3:1 haravuga ngo bene data, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba abigisha, n'abakozi b'abahemu badashobora kuronka ikibanza cabo mu ishengero, canke ngo babe bogisunga. Paulo abita imvuzi z'imburakimazi abahendanyi. Ntibigera bazana inyigisho zabo ku mugaragaro nk'uko Kristo n'intumwa ziwe babikora, kandi nk'uko buri mukozi wese w'Imana abikora. Ahubwo bagenda inzu ku yindi. Timoteyo 2:3. Iyo bari mu bizera nyakuri bo mu ishengero rya Yesu Kristo, baba bumva bafise umutekano muke, baba bafise ubwoba bari hagati yabo, kubera ko ngaho badashobora kubandanya amanyanga yabo agoramye. Hama kamere yabo igahava imenyekana, bagashigwa ku muco. Wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga n'abanyabinyoma. Ivyesho Yohana 2:2. Kuwa mbere wa Pentekoti w'uyu mwaka naragize umwimenyerezo ntashobora kwibagira ndi kumwe na bene data n'abashiki bacu. Twashaka kwitabira umubonano Arorsen mu Budagi wari wateguye na hey uwo. Igihe nari mwinjiriro yashatse kumbuza kwinjira mu cumba c'amanama. Igihe yambona mu maso hiwe harahindutse, harahindura ibara, hanyuma afatwa n'ishavu, arasemerera ati birashisha kuba waje. Hama ashaka no gusivya ikoraniro ninahonyoza ikirenge mu cumba c'amanama. Ndamwereka ko nk'uko bihuye n'amategeko, uwo ari we wese afise uburenganzira bwo kuba mu ikoraniro ribaye ku mugaragaro. Hama n'ivyo gusa nca ndinjira mu cumba c'amanama. Twarashoboye rero kugenzura ico ivyo bitanga. Igihe umuntu aba yicaye mu ntebe y'umuhanuzi,
hama akibwira ko avuga gusa ibyo yavuze. Mwinjiriro nari natutswe, hama mu cumba c'amanama kubera hariyo abari bahari banyipfuriza ikaze. Nagira mpaguruke kugira mvuge ngo ndakwinginze subiriramwo aba bantu ibyo wambwiriye mwinjiriro. Yamara naciye nicara ntihagira ico mvuga kugira simpungabanye ikoraniro. Uwo mugabo nyene yibwira ko avuga gusa ibyo umuhanuzi yavuze yatangaje iri jambo imbere y'isinzi rikoranye ngo ndasobanura ko hanyuma ngo ndaza kongeramo ikirungo yashaka kuvuga insobanuro hamwe n'insiguro ziwe. Uwo mugabo yari yafashwe n'ishavu imbere y'ikoraniro, yaciye asangiza ingaburo yera mu nyuma. Kuri jewe kuba narihweje ibyo byose wari mubabaro kandi ntashobora kuba novyibaza. Nta kindi nakora atari kuzunguza umutwe. Indemesho imwe gusa nari nsigaranye kwari kumenya ko ari igitigiri gito gusa c'abantu bareka bagatwagwa n'ivyo bintu. Inyuma y'akanya gato benshi baruguruye amaso hama babona inzira nziza umwami bwizigwa bwiwe ashobore kubafasha. Ubufatanye. Mw'ishengero ry'umwisezerano rishasha nta kibanza gihari ku mashirahamwe adasanzwe. Turabona mu byakozwe n'intumwa ingene abakozi b'Imana bari bafatanije mu buryo bw'igitangaza. Kandi n'ubu ntibijanye n'uko umwe akwegera mu kagwi kiwe abantu bamwe yemeje kumukurikira, ahubwo ni ngombwa yuko umubiri wa Kristo udatabagurwa ariko ko wokubakwa ukungwa. Tubayeho mu gihe cegereje cyane kugaruka ku mwami, kandi umwansi ntategerezwa gutanya abatoranijwe b'Imana. Birakwiye ko ubu nk'uko vyari biri mw'ishengero ryo mu ntango, ibintu byose bitondekwa hisunzwe ijambo ry'ubuhanuzi rya Bibiliya. Ni mw'ubwo buryo tuzoba abigishijwe n'Imana, hama tuzorongoregwa ku bumwe bwo kwizera no kumenya Yesu Kristo. Tugumiza imbere y'amaso yacu igikorwa c'Imana muri rusangi kiriko gitera imbere mw'iyi minsi kigana kwirangizwa yacu. Nta numwe aba agifise ivyo abona vyiwe. Tugumiza imbere y'amaso yacu igikorwa c'Imana muri rusangi kiriko gitera imbere mw'iyi minsi kigana kwirangizwa ryacu. Gusobanura. Twatanguye gusobanura ubutumwa bwa Mwene mu mwaka w'1960. Ubwa mbere twabikora ku bw'ishengero ry'Ikete gusa. Kuva mu 1966 twaranguye ico gikorwa uko bihuye n'igikorwa umwami yatujeje. Umaze gusobanura niwe azi kangahe bigoye gukora, kandi na cyane cyane ku butumwa bwa Mwene Icyadufashije cyane nuko hari imyaka twabaye muri Amerika y'uburaruko, kandi tukaba twarize hariya ururimi rujanye n'urwakoreshwa na Mwene Iyo ushatse gusobanura ijambo kurindi ku kintu udatahura, birashobora gushika ugasanga wavuze igihushanyo. Kubwo kuzirikana inshingano mfise imbere y'Imana, namye nihata kugira insiguro y'amajambo ya Mwene abe ayumvikana birushirije. Nabikoze n'umutima wanje wose, kandi uko bihuye n'ivyanditswe vyera. Ikirushirije, ubutumwa busobanuye mu Kidagi busomwa n'abantu benshi basanzwe bazi izo ndimi zibiri kandi babaye mu bihugu bavuga Icongereza. Abo baraseruye gukenguruka kwabo kubwo gutomora kuri mu gusobanura. Nk'uko namenye ko bamwe hamwe n'intumbero z'ubuhemu bagerageza kuzana amakenga ku bijanye n'igikorwa cyo gusobanura, ntegerezwa kuvuga amajambo amwamwe yo gutanga umuco ku bijanye n'ibyo. Narasomye urupapuro rwa mbere gusa rw'umusobanuzi bwakozwe n'umugabo ashaka gukora ubusobanuzi bw'akarorero. Hama ndabugeranya n'igisomwa cyo mu Congereza. Iyo umuntu atazi vyimbitse Icongereza ntaco yobikorako.
nibyo, ariko rero ntiyategerezwa gucokora abandi. Insiguro yahaye ubutumwa Mwene Branham yarampungabanije cyane. Ibyo byerekanye yuko yari afise ubumenyi buke bw'ururimi rw'icongereza kandi ko insiguro y'amajambo yasobanuwe atari yatahuwe. Ku bijanye n'ubutumwa bushirwa mu nyandiko bwa Mwene Branham, ubwo dushobora kuri bumwe bwose haba hariho abantu 4 bagira uruhara mu kubutegura. Bose muri bo uretse ko icongereza bacize ku ishuri, ariko barabaye igihe kitari gito muri Amerika y'uburaruko. Ubwa mbere gusobanura bikorwa na 2, hama ubwo busobanuzi bugasubirwamwo ijambo kurindi n'abandi 2 bahagenda bagereranya n'igisomwa c'inkomoko cyo mu congereza. Ntaco shobora gukorwa mu bwitonzi kurushaho. Birashika rimwe na rimwe aho Mwene Branham atavuga neza imirongo ya Bibiliya, aho rero duca tubikosora. Rimwe na rimwe muri Bibiliya y'icongereza igisomwa kiba gitandukanye, aho rero bica biba ngombwa ko twisunga igisomwa cyo mu Kidagi. Mwene Branham haraho ahagarika kenshi ntaheze iryungane canke iciyumviro ciwe. Ntibishoboka yuko woca ufatanya ayo mungane abiri. Atari uko ubandanije usoma twoca twisanga twagize nk'ivya wa muhinga mu gusobanura mpejeje kuvuga, uwanditse ibi kandi ubu nta makoranira tugira kenshi ngaha yo gukiza indwara, kuko uko bimenyerewe. Aho rero Mwemu Yera aca araza, namba hariho uwoba afise ico akeneye kandi aca abisesa mu buryo bwihuse, akaza akagikura hama akavuga ikintu kubijanye n'ibyo. Iyo nsobanuro itanga iciyumviro nk'aho amakoraniro yo gukiza indwara atakiba cane kubera ko Mwemu Yera yaca aseruka. Ivyo vyategerezwa mu by'ukuri gusigura ibi: atubu ntabwo ari kenshi tuza mwe amakoraniro yo gukiza indwara, kuko uko bisanzwe ubu Mwemu Yera aratwegera iyo hari ikiba cihutirwa, hama agasesa akabishira imbere, hama akavuga ikintu kubijanye n'ivyo. Raba igisomwa cyo mu congereza: Now, not too often do we get into these healing services, because usually the Holy Spirit will come around if there is any emergency case and discern it right quick and pick it out and say something about it. Tumaze gushira mu nyandiko gushika uyu munsi igice c'umuriyoni w'ibitabo by'ubutumwa bwa Mwene Branham busobanuwe mu Kidagi, kandi twaraburungitse twisunze ababusaba. Twongeye kandi dusohora amabande 22 y'ubutumwa bwa Mwene Branham, kandi mw'iyo myaka 9 iheze twararungitse ubushika 30,000. Turetse ivyo, narasobanuye ubutumwa burenga amajana bwa Mwene Branham mu rwego rw'ishengero ry'Ikete. Mw'imyaka iheze twarakoreye umwami tutiziganya kandi tubishishikaye, twaranakora kugera no mu masaha akuze y'ijoro. Iruhande y'ingendo nyinshi zivuga butumwa, aho mvuga ubutumwa mu Kidagi canke mu Congereza, ibiganiro byo ku maradiyo mu Kidagi no mu Congereza, ibikorane vya misi yose, abantu benshi twandikiranira, twaranitwararitse gusobanura. Yamara bivanye n'uburyo tuzokoresha kandi umwitwarariko munini cyane mu gusobanura. Umwami yashize umugisha wiwe ushitse kuri iki gikorwa, kandi ibihumbi byinshi by'abantu barugurutse umutima n'amaso ku biriko birasoza muri iki gihe cacu, uko bihuye n'ijambo ry'Imana. Ntabwo ndiko ndondera kwiregura kuri ibyo, jewe nitwareka gusa kugaba ko atanumwe yocumura igikorwa c'Imana c'iyi minsi ya nyuma. Nashaka gusa uko bihuye na Tito c'icambere umurongo wa 11, kugara umunwa abavuga ivy'imburakimazi hamwe n'abashukanyi. Kandi
nkagwanya ikinyoma mu gushira ahabona iby'ukuri. Kunegura nyako kwama ari kwiza kandi gufise ikimazi, ariko kandi birakwiye ko kurungikwa ahantu nyaho. Byongeye kandi wowe wese ashaka konona igikorwa c'uwundi mu buryo bunyegeje kandi bw'ubumara azonanirwa ubwiwe. Ntaco twigeze dukuramwo, ahubwo gihushanye twatangaje mu buryo bufoboye ubutumwa bwose. Uko biri kose ntitureka ngo tujanwe kugira ivyo twokwirarira. Umwami ubwiwe yatanze igikorwa, aratanga kandi inkomezi n'ubushobozi bwo kukirangura. We abihererwe icubahiro kuko abikora kubwo kubaka no gusozera ishengero rya Yesu Kristo. Nashaka gushimira n'umutima wanje wose hamwe n'umushaha wanje wose abari nyuma y'iki gikorwa n'abagitwaye mu masengesho. Umenye yuko ari kubwo ubwizigwa bwanyu byashobotse gutangaza no gutwara ku mugabane munini w'isi ubutumwa bw'igihe c'iherezo. Imana ishobore kubahemba mwese uburenganzira. Birababaje ko byabaye ngombwa ko ibyo dusohora tabishirako uburenganzira, kuko mbere n'amakete azunguruka yanditswe mu Kidagi yari yasobanuwe mu Congereza ataruhusha rutanzwe, kandi igisomwa carahinduwe kugera aho utona kimenya. Turetse ko atanumwe yabibazwa, ariko kandi baca bangira umwanditsi. Abatizera ntibari kugira ubutwari bwo gukora ikintu nk'ico. Barazi igihano gishobora guhabwa abiha uburenganzira bw'umwanditsi. Ibisigaye, buri mukozi wese yahamagawe n'Imana azorangura igikorwa ciwe atarinze kwirigwa ararondera guha ibipfunsi mugenzi we mu gikorwa. Umutima wanje wuzuye gushima kwimbitse igihe nibutse ibihumbi by'abantu abo ijambo ry'Imana ryayishowe ribera manu nshasha. Kuri bo niryo bifungurwa by'impwemu byaje mu gihe gikwiye. Bisenena ibyiza bisesekaye byo mu nzu y'Imana, bakinjira mu kiruhuko, bakareka bagategurwa, bagasharizwa kandi bagatunganywa mu rukundo rw'Imana. Ubukozi bwa Mwene Data Branham burashobora kandi butegerezwa kubonwa uko bihuye kandi mu bwumvikane butunganye n'ubutumwa muri rusange. Bitameze uko tuca tugwa mu by'amabwirizwa ku bijanye nawe nk'uko byari bimeze ku banyabwenge b'ibyanditswe ku bijanye na Mose. Bari baboheye ku mategeko ya Mose ku buryo batamenye igihe c'ubuhanuzi c'ijambo. Igituraje ishinga ni ugutondeka neza ubukozi bw'abantu bose b'Imana. Ni mw'ubwo buryo gusa tuzokingirwa amakosa yose, kandi uko niho tuzogera ku ntumbero yacu yo mw'ijuru, ariko gutungana. Ukorera ku ruhande rw'Imana, Mwene Data Frank.